buri yari abantu bumva ko yoya yarimba nka Africa Nova uzokumviza Africa Nova uriya mutamu hanyuma ndakunda ugo rukurikira sinkunda ko umuntu yanyitiranije na nuko ndirimba nka yoya ariko kandi ntaco bitwaye sinabibi kuko yoya nawe nyaririmba neza n'urugero nawe ushobora kumva ko buryo nawe ushobora kuririmba neza dufate ariko yoya ari muri babaririmbyi baririmba umuziki à l'original yoya yandika indirimbo neza akakuririmba ikirundi mu majambo asobanutse atomoye nibaza ko ari umuririmbyi wicitegezo ko baririmbyi benshi uretse jewe gusa abaririmbyi bari talented nga mu Burundi ni benshi cyane narumvise yuko adasiba kukuriza nanje nzirana n'umuhunga babasa umwana mwiza aho niho mbera kaga mu kubakosora ni pece ndamshindaganda sineza nzogutsindira kandi azobabara abonye utakimuririra couple yacu azoyifuhira yicuze kukumpebera ntumakanire ndakukunda kumurusha ntumakanire niwe yafyinye biramusha nutangura ibindi bisha ubuhemu buzomukomesha. Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu banyu no mu byanyu muratwe ari byo ndanabifuriza igihe cose. Nkuko mubibona rero ni soso ihad kuri micro Claude Nzirimwo ariko aramfasha kugira ngo bigende neza cyane. Ornera nayo ku ruhanda guma ndaba gusa twenga. Ikibanza ni Source du Nil, cha kibanza ciza cyane, murahasanga piscine, murahasanga ama chambre meza cyane, hari salle de conférence, hari restaurant, vyukuri ni mwahashika ntimuzo kwidoga. Uyu munsi rero murabizi ko je sinzu yaza oya nzana abantu bashushe bameze neza. Nibaze ko mwamaze kubibona ndi kumwe n'umusore ngaha anye umuntu murabibona nyene amafreshe ni menshi yambaye neza ngo ni super HUFF n'umustar ngaha mu gisagara cyacu Bujumbura. Nibaze ko bamuzi ariko cyane cyane abo mu Rumonge ndazi ko super HUFF mvuga rimwe bakamwumva gatanu super HUFF. Reka uramutse abakunzi ba Empower TV na cyane cyane abafanzi babo mu Rumonge. Ndabaramukije bakunzi ba Empower TV. Ndakuramukije nawe. Yes, urakoze. Ndaramukije na timu yawe yose. Thank you. Muri rusangi nivyo. Wiriwe neza. Yeah. Nawe umeze neza gamanje cyane kabisa. Kuvuganye nutikuraho ukuntu umva ijambo rimwe hacamwo umwanya ungana gutogera kuri kids ngira ngo ndaza gufata rythme nibuke nize ko ntagukanze wamo ko urabimenyereye oya kabisa niwa nkanze kandi Yves rero Yves wambwizina gikirundi hajya ngo ni gute Hakizimana. Okay, ni Yves Hakizimana amaze gushika muri uyu mwuga wiwe wo kububuririmbyi yaciye yita super HUFF. Yves Hakizimana rero ushaka kutusangiza kuri iyo nkuru yawe uko watanguye kugira ushike naho hano uvuga ngo jewe sinkiri Yves gusa ahubwo reka aje ko super HUFF. Nkunda kubivuga ko yabaye uburyo bwo kugomba gutandukanya uwo nahora ndiwe. Dufate mu buzima bwa misi yose umuntu abamwo hari ukuntu nyene ugenda umenyana n'abantu swata aho wiga uri umunyeshuri ukiri muto swate mu kibano aho rero usanga abantu bakuzi ku izina rijye gimuhira nyene ryo kwishuri. Rero maze kwilansa muri carrière musicale nabonye ko gushira ko kajya kazina nivyo abaririmbyi benshi barabikora kuko benshi tuza kumenya amazina yabo y'ukuri mu nyuma. Mugabo jewe nabikoze mu buryo bwo kwiyevaliwa no kuvuga reka ntangure natanguranya akazina gashasha ejo ninaronka abantu bagenda banyita super HUFF nzogenda menya ntabariro nibo bariko baramenya mu buryo buri musical. Bisa nuko nabikoze uko gatoyi uvuze uko ngo wewe wabikoze kugira ngo abantu bazogende bakumenya umenga abandi bobo siyo but babikorana. Bon
buriya ni biravana n'ukuntu umuntu agenda asigura kubera ndakubwiye uko kubera abastar benshi tubamenya kuri utwo tuzina nyine ndagwakarira ku mugenzi wanjye tuzatumuvuza urusako Emery San n'umugenzi wawe n'umugenzi wanje je ndamuzi kuri uko Emery San sinzi n'izina ryiwe rindi burya Emery ryo ryo hari n'abandi San niko yongeyeko San niko yongeye ku bundi donc benshi bagenda badushiraho kugira ngo bamenyekane muga benshi bagenda bashirako so kumva ba Satbi waje kumviriza amazina yabo n'ayandi so kumva nka Double J ugasanga bikomoka amazina yiwe y'ukuri mugabo nawe no bisona bubwa kazina kagisa nyene. Yes, urakoze cyane HUFF. Reka tutarandiriye mbega HUFF amaze gusohora indirimbo zingahe? HUFF yatanguye ryari? Je natanguye kuririmba kera cyane. Uri umuntu igihe yatanguriye kuririmba ntavyo yibuka nta n'ivyo ashobora kumenya. Ariko umuntu kenshi ibiri officiel amenya nigiye yinjiriye muri studio ijyambere. Ninjiye muri studio ijyambere muri 2014. Mpamvu ndakubwira rero sinshobora kumenya igihe natanguriye kuririmba nuko umuririmbyi ubundi kugira ngo namenye ko ushobora kuja muri studio hari ukuntu ugenda uvyisangamwo ukuntu ugenda umenya ko yari passion yawe ugatebuka amenya uti bwa bundi jewe ndashobora kuba umuririmbyi biciye mu bakumva biciye mu bagenda bakumenya biciye mu bandi bantu bamaze gutera imbere muri ico gisata c'umuziki bashobora kuvuga bati ibi bintu ni vyiwawe canke si vyiwawe. Rero muri 2014 nubwo novuga nti naririmba indirimbo yanje ya mbere nkunda kuvuga ko iyo ndirimbo nayiririmbye nzi ko niririmbiye akaririmbo nzohora numviriza vuga nti jewe ubundi namenye ko nkunda umuziki numviriza indirimbo z'abandi ilfo ko ndonde akaririmbo ko kuza ndiyumviriza ninyegeje sinumva ko noririmba ibintu bijahabona ngo bareke kunwenga ariko nyene kamaze gusohoka hari ukuntu nawe wumva umengo ntiwononye cyane kumbuti bwa bundi nubona nwenga niyo nwenga cyane ahubwo reka numvishe kombize kabya petit frère utingwa hano ambara neza amayekuteri uba wiyatanze n'amakomantari negative akakubwira ati iyi ni kali hanyuma nya petit frère ukavuga uti peut-être wewe yabishimye kubera jewe tuvukana gahamagara umugenzi wo ku ruhande gatoya abo rero nibo bagiye banafata je ndibuka ndafise umugenzi yitwa Theo turiko turatembeye agenda hura na buri muntu azi ko tuzi twise kamwaka telefone ati zana kugura ka bluetooth kubita karirimbo mu minsi mikenye ukabona abantu bose barabikomanta ko mu buryo buri positive. Kenshi umuririmbyi atangwa guhura n'ibintu mbere bimuca intege amaze gukora n'ibindi bikorwa gatoya mu kugitangura ufise iyo talent ufise izo nguvu benshi barakwankuraje. None kuba DJ HUFF mbega HUFF amaze kuririmba indirimbo zingahe muri indirimbo mperuka gusohora yagira 9 urumva indirimbo 9 dusubinyuma gatoyi iyo watanguriye ko uvuga ngo niyo kwiyumviriza yari yitwa ngwiki yitwa Sinkunda ntavutse. Sinkunda ntavutse kwereka uyumvira ati jewe rero ndabona akarimbo kanje kambere ko kwitwa Sinkunda ntavutse ubundi mu kwandika indirimbo nkunda gufatira ku kintu mbona abantu bashobora kumviriza ikintu kibafata n'ingoga. Ubwa mbere bwo uhereye muri rusanga abantu bakunda indirimbo z'urukundo kubera urukundo ruba mu bantu bose. Ushobora kuririmba indirimbo zivuga ku bintu dufate nk'inzoga canke ikirori hari abantu benshi cyane bataja mu kirori hari abantu benshi cyane badakunda inzoga muga waje kuraba urukundo gwenderesa abantu bose abajene abadolescent abakuze uriya n'abavyeyi bacu barakundana bareka kwirura nyene nka twebwe mugabo kugira ngo babe barubatse bakarahira kutazopfa batandukanye ni urukundo ruba rubafatanije. Buriya uzorawe nabo nyene kuturirimbo turi mu rupfasoni rwinshi tumwe twakarahanye naho tuba rutwubu mugabo ugasanga na karirimbo karimwe ivyiyumviro vyiza n'urukundo rwinshi karabafata canke jewe ubwiye ngo watangwe ku indirimbo ngo Sinkunda ntavuze nivyo nariko ndavuga iyi Sinkunda navuze rero urukundo ruri vaste uravuga uti none ndirimbe kuri sije nyabaki Sinkunda navuze urumva yavuga ibintu bisa no kumengo
watinya umukobwa watinye kumudraga mugabo nawe uvuga uti none ko natinye kumudraga mugabo kandi mbandanya ndamukunda bizoherera uno munsi singenda ntamubwiye canke muri ico gihe nashaka kubaza akantu kamwe nibaza ko wari inspired n'umuntu runaka wakunda ndati ugaca uvuga ati bon muri izo 9 hari indirimbo nyinshi naririmbye zifatiye ku bintu vy'ukuri vy'urukundo nyene mugabo ijya ya mbere yo nafatiye ari ukuntu gitanguranye utabugomba iyo blague tekezwa gufata n'abantu benshi iyo umuntu yakunze umuntu abagomba nyene kuba agatima nikabura gutera namubwire ubwo nava nibiyava vyanga n'ivyanga biza kunsigira umubabaro donc izo dute iyo wakunze vy'ukuri ntizibura rero kandi buri muntu yaza kudraga aragira koba donc indirimbo ye yubatse uko indirimbo rero irakundwa mu bantu bajyanye nebibanze situ nk'abantu bose bashobora kumviza umuziki na cancane ko tutaye bwa baririmbyi benshi bagwiriye mu rumonge hari ukuntu mu gace kanaka haje abantu bashasha nk'abo abantu barabaha ugutwi bakabumviriza ugasanga rero hari abantu bari kwa supportinga kuvuga ati muri kahise kino ntara yacu nta muririmbyi akomeye nimugire courage mutere imbere murabe ko vy'ukuri ari mwebwe jo bazovuga bati ugasanga n'ama studio yaho bariko baravuza indirimbo zawe bariko bavuza indirimbo yecu usanga ari n'abavukanye tuzinanye tumenyeranye utanakuzi bikomeye yapfuma amenya turya ni mwene naka urabizi nyene urakoze cyane mbega izi ndirimbo zose ga HUFF zose waziririmbiye hariya canke hari zo waririmbye wamaze gushika ngaha i Bujumbura oya zose naziririmbira ino naziririmbira ino nari umunyeshuri nari mfise umugenzi niwe nshizemwo cyane ko jewe nshobora kuririmba twamenyanye wewe avino aza kwiga hariya bijya byo koriyanta abantu baja mu interna mugenzi rero arambwira ati oya urakunda kuririmba uririmba neza ilfo ko bitagarukira nga nakunda kuririmba bijya byo kwigana indirimbo z'abandi nyene kujya kuntu umuntu nyene yama ariko araririmba niwe rero yambwiye ati umunsi washatse kuririmba je uzombwire ilfo ko ndakurondera ya studio yaranazinanye n'abantu rero ba studio be andonde umuhungu yitwa DJ Goz twakoranye indirimbo zibiri hazi igihe acaragenda ubu ari hanze muri America après aho aca ndonderera Koli da Magic ni naho rero naciye nkorera indimbi gira gatatu iriya mpumuriza twakoranye na Emerisa ni nayo negira ndakubwire kuko je nakumenye kuri indirimbo ya mpumuriza kandi waririmbye neza by'ukuri iyo compliment sinzi ko naye bwayiguye merci beaucoup waririmbye neza ni indirimbo by'ukuri igoshe ikindi naco guys je nkunda kumubwira ngo mva hamwe n'umustar yahoze ari umustar kera ngaho iwacu mu gihugu cy'u Burundi ariko sinzi nimba kiririmba YOYA nibaza ko benshi baramuzi uyu mujama rero aririmba nka YOYA rero ige ndirimbo uri kurayinira ni YOYA canke donc ufise akantu ko kuririmba nkawe mbega YOYA waramwigiye ko byagenze gute donc kuburyo umuntu ashobora gukonfonda ijwi giwawe kari konfonda n'igiwe bon YOYA nibaza yuko ari umwe mu baririmbyi buri uzoraba abaririmbyi benshi umvise abaririmbyi bagenda baririmba ibintu umva ugasa nuko mengo urabisanisha iya bari originalite y'umuziki w'igihugu kana buri yari abantu bumva ko YOYA yarimba nka Africa Nova uzokumviza Africa Nova uriya mutama hanyuma ndakunda ugo rukurikira sinkunda ko umuntu yanyitiranije nuko ndirimba nka YOYA ariko kandi ntaco bitwaye sinabibi kuko YOYA nawe nyaririmba neza n'urugero nawe ushobora kumva ko buryo nawe ushobora kuririmba neza dufate ariko YOYA ari muri babaririmbyi baririmba umuziki à l'original kuko ari umuntu aririmba ukumva aririmba ibintu vy'ibinyamahanga ariko YOYA niwe muririmbyi ushobora kumva ukamusanisha n'abaririmbyi ba kera bagize 6 babaririmbyi hashobora kuba hariyo nk'imanza zikomeye mu gihugu kumva indirimbo zabo ziriko zivuzwa mu mastada hari ba president hari abategetsi bakomeye rero kuba YOYA nibaza ko YOYA aririmba umuziki umeze kuriye kandi uwo muziki ukenewe ngaha koko twe turabarundi dutegezwa kuririmba ibintu à la burundaise ikindi ari mu baririmbyi nkunda kuko jewe umuririmbyi ikintu cyambe mushobora kumukundirako no kumwigirako n'uburyo yandika indirimbo YOYA yandika indirimbo neza
akakuririmba ikirundi mu majambo asobanutse atomoye, nibaza ko ari umuririmbyi w'icitegerezo ku baririmbyi benshi uretse jewe gusa. Benshi bashobora kumva navuze ngo uririmba nkawe, urumva ko nawe deje bivuga ko mwapreciate, sinahindabizi ko bishika kuri urwo rugero. Nuko mbajije yoya, ubundi jewe ndumviriza abaririmbyi benshi. Kandi buriya ndakubwiye soso, uriya umuririmbyi nyimba urinze umumenya we uri muhira, akagusanga muhira ukamumenya atari ko mwahuye ngo kwisobanure ko ngo akubwiye ngo abari wakumvisha indirimbo ziwe, hari travail aba yarakoze. Hari ico aba yarakoze, si gusa uba waramumenye. Rero abaririmbyi benshi, umuririmbyi wese ushobora kumenya aba yarakoze, aba ari umuririmbyi mwiza, umukurikiranye ufise byinshi ushobora kumwiga. Abaririmbyi bari talented nga mu Burundi ni benshi cyane, abaririmbyi ushobora kumviza ni benshi cyane. Je ndakunda no kumviza amaradiyo cyane, wumva n'indimbo ziryoshe utaranamenya ngo ninde. Igikuru rero umaze kuba umuntu akunda umuziki, numviza abaririmbyi benshi, menya abaririmbyi benshi n'uwari we wese adashobora gupfa kumenya, baba bo mu Burundi baba bo hanze y'igihugu. Muri ubwo buryo rero kumviriza, kuko nta muntu yabivukanye. Hari umuproducteur ko niwe bakunda kuvuga, bagakunda kubaza ngo iyi ndirimbo ngo isa niyi ngo bimwe bageza abaproducteur ngo bakopiye. Ati nta muntu akopiya. Mwe mwumvise indirimbo iri muri style imwe n'iyindi, nyimba ariyo zuki, hari ikintu, hariyo piano ivuga muri zuki yamigaruka, hari ikintu do base, no kuvuga indirimbo zibiri kugira ngo zitwe ko ziri muri style imwe. Reggae kugira zitwe reggae, hari ikintu kiranga reggae gitegezwa gufatanya indirimbo zibiri, gitegezwa kugaruka muri izo ndirimbo. Ufatiye kuri kijya rero ukavuga ngo indirimbo ngo bakopiye, uba wihenze, kuko hategerezwa kuba ikintu gisa n'ikindi mu ndirimbo kugira ngo indirimbo zibiri zitwe ko ziri muri style imwe. Sinzi nyimbo nyumva. Rero hari ibintu umuntu ntacavukana. Wumvise ko kuririmba ari ukorosha ijwi mu buryo bugenda bukata, atari gukoma induru, nuko wavutse ubibona ku bandi uko babikora. Ugenda wiga rero, ugenda wiga, kandi ntushobora kwigira ku muntu umwe ngo bishoboke. Ndavuga ngo navuze ngo urazi kuririmba, kandi nawe wabivuze ko vraiment na yoya, je nabivuze ko yoya n'umuntu nakunda kumva, apart ko dusanzwe tuva no mu ntara imwe, aririmba neza naramwumviriza. Donc numvise ukuntu uririmba nkumva birafise ukuntu bifitanye. Ndibuka umunsi wa mbere unabimbwira, wari numvise ndirimbo, sinakumvise uririmba, ahubwo ariko uravuga. Wari kuravuga, you were talking and then ndavuga ukuntu uvuga nkayo. Kandi camvuga ntuyu muntu we abivuze, abandi benshi nabimenyereye babivuga bari uko babanje kunyumva ndirimba. Nashaka rero uduhonje akarimbo gatoyi, nimba ari mpumuriza ko yamenyekanye canke indi ariyo yose, kugira ngo n'abatari bakuzi bashobore kumva ku kanovera k'ivyo utekeye muri wewe. Ndirimbe kuri mpumuriza canke nshasha ndiko ndapresenta kuko ari ikeneye promotion. Nimba wumva ko narumvise yuko adasiba kukuriza, nanje nzirana n'umuhunga babaza umwana mwiza, aho niho mbera akaga mu kubakosora, ni pece ndamshindaga, ndazi neza nzogutsindira, kandi azobabara abonye utakimuririra, couple yacu azoyifuhira, yicuze kukumpebera, ntumakanire ndakukunda kumurusha, ntumakanire niwe yafyinye biramusha, nutangura ibindi bisha, ubuhemu buzomukomesha. Areka nuvuze ngo nipe chance, watsinze ibintu wabandanije ko nipe chance ntamshindaga. Okay, nipe chance basi ntamshindaga. Ntamshindaga rero bishatse kuvuga ngo Igiswahili rero. Indirimbo muri rusange ivuga umuhungu, umukobwa yakunda umuhungu, bari en couple, mugo umuhungu akaneglije umukobwa kandi amukunda cyane. Hakaba urutipe rero ku ruhande ari gugwijewe, rutagira n'umushiri, rukaba rubona umuhungu ari kafyina ku mukobwa. None byavure nta mushiri. Mvuga histoire y'indirimbo. Okay.
rero umuhungu akavuga ati ujya muhungu ariko afite ku mukobwa mukunda kuriya kandi twe n'umujeri dufise rero nsa n'uwinjira hagati abateranya amubwira ati ntumpakanire ndagukunda kumurusha narumvise ko adasiba kukuriza nanje nzirana n'abahungu bafite muri ubwo buryo ati jewe nje ndiyumva wow akarimbo keza guys nizere ko mwagakunze ngira mwamaze kumwumva ko nakunda avuga ko aririmba neza by'ukuri ariko arahaguruka kandi urumva ko afise ibintu bimeze neza cyane hafu tugaruke gato hari abandi bakuzi kuri Buja FM right hari abakuzi kuri Buja FM be Buja FM koresha super half byose okay kuri Buja FM akoresha super half canke agakoresha Eve biravana asanzwe akoresha ikiganiro ca sport half birakorohera kuvanga career y'umuziki ukaza kuyivanga n'ibi bintu byo mu radio biranajana cyane ubwa mbere byose ni ibintu ukoresha micro kuko ari abaririmbyi usanga arabaririmbyi mugabo ugasanga hambavu y'uburirimbyi ugasanga akora nka commerce ibyo nivyo usanga bitandukanye gose mugabo nta muririmbyi atamu journaliste nta mu journaliste atamuririmbyi kuko mu journaliste avuze indirimbo z'abaririmbyi rero novuga ko bwanje ko bihura cyane wow okay peut-être ngiyango warumbajije ko umwanya ubugenda bikoroheranye nivyo bintu kumanajinga biroroshe cyane kuko muziki ni jewe nimenya nkamenya ngo nzogenda kuri studio umunsi uyu n'uyu ariko Buja FM ni akazi kabandi mba napangiwe n'abantu donc aba ariyo programme y'akazi ntegezwa kubahiriza iyo rero iyi hari ndayikorerako nkaraba umwanya wundi utari wakazoraze nta muntu akora amasaha 28 kuri 28 canke ngo akore wenyene habaho n'imisi y'akaruhuko muri iyo misi rero igenda icamwo niyo yiyo ngenda muri studio nkaririmba niyo yiyo indirimbo iyo yasohotse ndondera ibiganiro nkakora ibiganiro ko yande radio canke ayande ma TV nkuko naje ngaha nuko rero donc bimwe nivyo ni programme ibindi navyo ni programme y'abandi a partir ya programme y'abandi ca ni programme bica bigenda neza reka ntaco twihorere ivya Buja FM nakazi nkuko twese dukora akazi mbega hari ikintu runaka uri kuradutegura gishushe vuba turetse indirimbo heruka gusohora mbega two kwitega kwikintu cahe mu minsi cyane ndafise ubundi jewe ijya ndimbo nza kuyisohora nari naririmbye indirimbo zine icarimwe ndazifise zose cangenda mpitamwo rero ntiyahe ndi busohora ubundi bwa mbere nari mfise na ide yo gusohora EP muga mu nyuma abantu bambwiye ati oya reka indirimbo imwe peut-être mu nyuma niho uzoza kugira na ide y'iyo EP iyo umuntu ari yagwanura urashobora kumviza n'amargima yiwe kumviza ibintu afatiye ko mu kukubwira uko ambwira turabona ngaha kuko usa n'umuririmbyi mushasha muri Buja Flavor canke uri usa nuko ariho kigaruka kuko aho hagati 2019 naravuye no mu gihugu ndagenda muri Afrika y'Epfo kumvo z'ubuzima nagarutse muri 2021 rero ngarutse niho naciye mvuga ntireka nsubire ntangure umuziki ko bwanje ko genda bikore neza sinibonamwe umuntu yari amaze kugira abantu bamuzi canke yarafise n'indirimbo zimaze kumenyekana niyumva nk'umuntu atanguye gushasha niho bica binsaba ingufu zishobora kumfasha n'ubundi rero mfise indirimbo nyinshi ngomba kuzoza indirimbo y'inkaraba aho yahereye aho akaguvu kayo kahereye nkaca nsubira nkaza n'indi ndirimbo n'ibintu bitagiye udufitiye ibintu tuzogenda tubimenya ko iminsi izogenda ihera kandi ngira ngo tuzogenda dukora n'ibiganiro tumenyesha aho career yawe igeze uri kuduga gute niko uzogenda bitubwira nashaka dusa nk'abariko bararangiza super half tugire akantu gato k'ubwenge twobazanya canke twungurana ubwenge mbega kuri wewe ubuzima canke kubaho bifise insiguriya nka super half ubuzima canke ukubaho bifise insiguriya ubuzima kuri jewe kubaho no kubana kuko kuri inosi urayisirika ibintu byinshi cyane hariko n'ibintu byinshi twama twipfuza buri munsi
mugabo ntitubironke kubera ko bifise abo vyagenewe ababihawe abimana yabiteguriye kandi bitaratugenewe muga tukavyifuza ntitunabironke ariko uwofata aba bantu simvuze ikintu kibi muga ngombye gutanga akarorero uwofata inusi dufate nka wisusa akayikugumizako wenyene n'ivyayo vyose nta misi 3 nibaza wobaho nta gihe wobaho wobana intuntu kubaho rero no kubaho n'abantu nivyo ntibashobora kukubanira bose uko bishaka ariko mu buzima kugira umuntu abeho neza nasanze no kugerageza kukwega buri muntu mugenda muhura kugira ngo akubere inshuti abantu bose batera imbere ya partiri y'abandi abantu bose baba ico bari kubera bakigizwe n'abandi bantu rero umuhigwe n'uwofata buri munsi abahura bakamubera inshuti hako umunsi urengana ubagize abansi biwe mbona rero kugira ubuzima bwiza ubwa mbere ko ari kugira abakunzi benshi abagenzi benshi inshuti nyinshi zo ku mutima hako wisanga benshi arabo mutavuga rumwe ari abantu mudashobora guhura ngo muramukanye canke ari abantu mudashobora gusaba na service ngo muyironke ikindi naco aho nyine uvuze ngo no kugira inshuti nyinshi canke abantu benshi hari abantu bavuga ngo iyo ugize abantu benshi uri kugwiza ibibazo mu bisanzwe bon ni kugira abantu benshi ngo ni inshuti ngo murazina niko nawe uri kugenda ugwiza ingorane abantu bemezanya nivyo kuko abantu muri izo nshuti nyinshi bagira inyifato zitandukanye ahubwo uzogira ikibazo iyo ugombye we guhindura bariya abantu jewe no munsi nje mpuye nawe tukabuhura ijya mbere nkagira ivyo ndakunegurako nkaja guhangana no guhindura wowe ngubu kushaka bizongora ahubwo nzoba ndiko nongereza ibibazo ahubwo ni wewe uguhinduka wikonforma kuri uriya muntu donc il faut avoir iyo qualité il faut avoir ubwo bubasha bwo kwiga umuntu ukamumenya ukamenya uburyo uri bubane nawe uburyo umutwara wewe apana kumutegeka uko yitwara kuri wewe reka tugushimire super sinzi ko nishuye wishuye by'ukuri nibaza ko guys vous allez juger murashobora no kugira ama commentaire mukandika ariko ikintu runaka mwumva atishuye neza canke nukeneye kumubaza ikibazo ntiyitinye ashobora kugira commentaire tuzomwishura canke hariho nimero munsi ashobora kutwandikira tukamwishura reka turangize ikiganiro wakoze cyane super nije ndabashimiye cyane kuba mumpaye ino opportunité yo kumenyekanisha ibikorwa vyanje biciye kuri TV yanyu ariko kandi musanzwe mukora ibikorwa vyiza vyemewe muritanga kugira ngo mugire aho mukora umuziki uburonda hugeze ubu kugira ngo ugire naho ushika sibigane vy'umuziki gusa murakora n'ibindi biganiro bisanzwe bifatiye kuri societe muri rusange donc buri muntu wese akoresha amahirwe afise n'ububasha bwiwe mu kugira icyo akoze kugira ngo ateze imbere igihugu buri igihugu ntigitera imbere kubera umuntu umwe kandi nta muntu n'umwe akwiye kubasenda bibazwa kugira ngo igihugu gitere imbere mu bushobozi bwawe butoya muri bijya bitoya nyene ukora nyimba ushobora kuvyuka ugakangura umwana akaja ku ishuri uriya mwana ntuzi ku ishuri cagiye guhura naco ejo ntuzi nico azokura ku ishuri nico kizomugira peut-être uyo azoba president kuko wamukanguye kwenshi ukamushiramwo ko ishuri ari ryiza rero nibaza yuko buri muntu rero afise uruhara rwanyu rero n'uruhara rwiza rushimishije ku bwanje ndabashimiye cyane murakoze cyane yes guys rero ndabashimiye namwebwe mwashoye kuguma mudukurikirana mugakurikirana ikiganiro cyose nkoranye na Super HUFF ngira mwumvise ibitari bike kubijanye n'umuziki wiwe kubijanye n'ubuzima bwe muri rusange nkuko nabivuze mwibuke kugira subscribe like na share kugira ngo benshi cyane babandanye kumenya amakuru ko abari ko aragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane kuba kunzi b'umuziki canke bariko barakora umuziki nka Super HUFF ndabashimiye rero cyane ngira murabitse ku mutima wanje bakunda thank you